Turabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe. Turabaye kandi kaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi musanzwe mutegurirwa na jewe Janvier Manirambona, nkaba ari jewe nsanzwe ndakibatunganiza nkongera nkakibashikiriza uko bukeye uko bwije iyo catunganijwe iyo categuwe. Turafise ibindi biganiro kuri runo rubuga rwitwa Ntamvu Idahita TV, aho harimo ikiganiro citwa umutsima w'ubugingo, hakaba harimo n'ikiganiro citwa Yaga Muganga tuvugana ku bijanye n'amagara y'abantu. Uyu munsi rero nagomba ko dusangira amajambo tubona mu gitabo canke se mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'i Galatiya, aho ico cete citwa ngo ni Abigalatiya canke se icete candikiwe Abigalatiya. Dusoma mu gice ca gatatu duce dusoma imirongo indwi ya mbere, twumva ijambo rihari canke se amajambo tuvuganaho muri uno mwanya dufise muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha cuno munsi. Ijambo ry'umutwe hariya rivuga ngo ukwizera niko gutuma twemerwa n'Imana. Umurongo wa mbere uvuga ngo yemwe Bagalatiya b'ibijuju, ninde yabaroze kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu. Iki conyene nico ngomba ko mumbwira, mbega mpwemu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa vy'ivyagezwe canke n'ukumva canke ni ukumva gufatanije n'ukwizera? Mbega mwakabaye muri bijuju mutyo? Mwatanguye mu vya mpwemu, mbega none musozereye mu vy'umubiri? Umurongo wa kane uvuga ngo mbega ayo yose mwayaboneye ubusa, nambaraye ubusa koko? Ibaha mpwemu igakorera ibitangaza muri mwebwe, mbega ibikoreshwa nuko mukora ibikorwa vy'ivyagezwe canke nuko mwumvise mukizera? Umurongo wa gatandatu uvuga ngo nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharurwa ko nk'ukugororoka, mumenye rero yuko abishimiye ukwizera ari bo bana ba Aburahamu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo dusomye tubona ngaha imbere Pawulo ari nawe yandikiye iri kete iri shengero ry'i Galatiya, yakoresheje imvugo ibonekana ari imvugo igumye, imvugo womengo mbere ahubwo yohava ibwira bamwe n'abandi canke ibwira aba n'abandi canke aba na bariya yuko umengo biremewe gutukana, biremewe kubwira abantu n'ibishavu ugaca ubita amajambo yose wiyumviriye wishakiye. Aya majambo dusomye ni amwe mu majambo ngaha atwereka ukuntu ishengero ry'i Galatiya ryariko riraca mu bihe bidasanzwe, ibihe byo gusubira inyuma, ibihe byo kuva mu vyizegwa, ibihe byo kugabanukirwa mu bijanye n'ubuzima rukristo. Imana yacu nidutabare. Dusomye hariya mu gice ca mbere umurongo wa gatandatu, naho bitari muri gahunda cane, ni mu ntumbero yo kwerekana yuko iri shengero bibonekana yuko ibintu bitari vyifashe neza. Ndanze y'amajambo ivuga aho hantu ngo Pawulo atangazwa nuko Abigalatiya baretse ubutumwa bw'ukuri. Ndatangaye yuko muriko murareka vuba mutyo iyabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo, mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Hanyuma rero n'amajambo dusomye atweretse rero Pawulo ariko arabwira Abigalatiya. Mu majambo nabonye ngaha yababwiye ngo mbega mwakabaye muri bijuju mutyo. Ku murongo wa mbere bavuga ngo yemwe Bagalatiya b'ibijuju,
ninde yabaroze? Imana yacu nidutabare. Iri shengero rero ry'i Galatiya canke bano bene data b'i Galatiya bibonekana neza, hari ibintu bigaragara vyabonekana yuko ibintu bitakimeze neza nk'uko vyari bimeze ubwa mbere, kuko ikintu cose kigira intango kikagira n'ahantu kigeze, nubwo coba kitaragira kw'iherezo. Gutyo kubera ko hariho point de départ, kubera ko hariho ahantu ibintu byatanguriye, umuntu afatiye ku hantu ibintu bigeze, birashoboka cyane yuko ashobora guca araba akagira evaluation, akagira umwihwezo kugira ngo abone ko ibintu biriko bigenda neza canke bitariko bigenda neza, ahubwo biriko bigenda nabi. Bibonekana rero yuko ibyago par malchance, kubw'amayibakwera ibi canke se amahirwe mabi, ariko burya amahirwe mabi nyene burya byo kuri iryo jambo birihinyuzanya. Rero kubwa malchance bano bantu bobo bibonekanye yuko evaluation igaragaza yuko amakuru yemeza neza yuko basubiye inyuma, bahebye ibyo bari barizeye. Ariko kandi mu majambo ngaha twasomye ukurikiranye neza, usanga Pawulo ashingira intahe ab'i Galatiya intango yabo ukuntu yari intango nziza, ingene kahise kabo kabaye keza, ingene batanguye neza urugendo ruja mw'ijuru, ingene bagize intango nziza mu rugendo ruja mw'ijuru, ingene batanguye mu vyapkemu, ingene batanguye neza mu mpkemu, ingene intango yabo yabaye nziza, kuko batanguye inzira bayitanguriye mu kwizera gukomoka ku kumva. Barabwiwe ubutumwa bwiza, barabwiwe ubutumwa bwiza bw'ubwami, barabwiwe igikorwa ca Yesu Kristo icari caramuzanye mw'isi, baravyizera, barihana, barabatizwa. Yama etape yose natwe twaciyeko kugira ngo twinjire mu mugwi w'abantu bemere mu bwami bw'Imana. Hanyuma rero batangura neza, batangura bihana, batangurana ukwizera, bizera ko ibyo babwiwe ari bizima, bizera ko ibyo bigishijwe bifise ububasha. Ucumengo mvyiyumviriye nobibona ingene kumbure muri bo hariho n'abarwayi mpwemu mbi, hariho n'abarwayi ingwara zitandukanye, kuko bibonekana neza ngo muri iri shengero ry'i Galatiya Imana yari yarahakoreye ibitangaza n'ibimenyetso. Muri iri shengero Imana yacu nihimbazwe, muri bo hari harakorewe ibimenyetso n'ibitangaza by'Imana, hari harakorewe utwumiza mw'izina ry'Uhoraho. Imana yacu nihimbazwe. Nako ndavuga ngo ngerageje kwiyumvira, wocumengo ndabona ingene muri bo hariho abari barabohotse ku ngwara zitandukanye, ibirozi n'ibitega batewemwo, barozwe, barungitsweko canke se barungikiwe ne mu miryango. Ca mbona umengo umuntu yokwiyumvira ingene ahantu agakiza gashitse, abarwayi bakira, abahora baboshwe n'ivyaha bagakizwa, bagahindukira bakabivamwo, bakaronka ubushobozi bubabashisha kunesha ivyaha. Uca wiyumvira nawe ingene ubutumwa igihe bwashika iwanyu kumbure, ingene abantu bahindutse bakava mu ngeso mbi, abahora ari mboregwa
inzoga zari zarabananiye guheba, abantu ata kintu batunga mu nzu, kubera ko utuntu twose itunga ryose bafise barihereza mu kabare, abantu amenyo yari yaravuyeyo kubera kuboregwa, abantu kumbure ubusambanyi bwari bwaraboshe bukabagira imaraya. Ariko bamaze kumva ubutumwa bwiza, uca wiyumvira nawe ingene ubutumwa bumaze kubashikira, aba bantu bahinduka, bikabonekanamwo ubutumwa bwiza ko bwinyegejwemwo ubushobozi buhindura, ubushobozi bubohora, ubushobozi bukiza, ubushobozi bufata umuntu yari yaraboshwe akaba widegembya. Rero kubw'ubushobozi bwinyegejwe mu butumwa bwiza bw'ubwami babwiwe, rero bano bantu b'i Galatiya bari barumvise ubutumwa bwiza, igihe batangura barabwizera, barihana, barakira Kristo Yesu ababera umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Si ibyo byonyene, bari barahawe na mpwemu yera, kuvugishwa mu ndimi za mpwemu yera byari mu ishengero ry'i Galatiya. Mu ntango bari bafise mpwemu yera, mpwemu yera yagaragara mu ishengero ry'i Galatiya. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha. Irindi jambo nabonye yuko Imana canke Yesu Kristo yari yarabiyeretse. Yesu Kristo yabambwe, kuko bivuye aha twabonye avuga ngo twabonye yuko avuga ngo yemwe Bagalatiya b'ibijuju, ninde yabaroze kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe. Yesu Kristo uwabambwe, Jésus-Christ le crucifié, yari yarabiyeretse mu ntango y'urugendo rwabo. Bararonse confirmation. Yesu Kristo yarabihishuriye, yaravuganye nabo, yabanye nabo, yabaye muri bo, barahishuriwe. Yesu Kristo yabambwe arakonfirma kw'ibyo bakurikiye batihenze, yuko batajanye nyabahururu, yuko batahurudutse, yuko ibyo bakurikiye ari ibintu bizima. Imana yacu nidutabare. Murumva yuko rero depare yabo, intango yabo, aba bantu b'i Galatiya, aba bene data b'i Galatiya, uguhaguruka kwabo mu rugendo ruja mu ijuru kwari gukwije vyangombwa by'ubwami bw'Imana. Bafise mpwemu yera, bakaba batanguye mu bya mpwemu yera, mpwemu yera akaba ari muri bo, barahawe mpwemu yera. Hanyuma Yesu Kristo nawe ubwiwe akabihishurira, akabiyereka. Bafise Yesu Kristo bakaronka mpwemu yera, bakaba buzuye mpwemu yera, bakaba batanguye mu bya mpwemu yera. Si ibyo gusa, bakaba bafise n'ibimenyetso n'ibitangaza Imana ikorera muri bo. Murumva yuko ubutatu butagatifu, Imana Data wa twese, Imana Mwana hamwe n'Imana mpwemu yera, bari mu ishengero ry'i Galatiya. Iri shengero caniyumvira ingene ryari ishengero ry'ubugingo, ingene ryari ishengero ry'ubuzima, ingene ryari ishengero rikijijwe, ingene abantu muri iyo micungararo umuntu asengera mu ishengero ry'i Galatiya batamuyoberwa, kubera bari distinga, bari bafise ingeso nziza, baba baciye bugufi. Abantu barongorwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana, abo nabo baba babaye ivyaremwe bishasha, kuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ivya kera biba bishize, aba ahindutse icaremwe gishasha. Imana yacu nidutabare kandi himbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha. Hanyuma rero sinzi ibihe bamaze muri ibyo bihe byiza, sinzi imyaka bamaze muri ibyo bihe byiza, aho umuntu wese
abonye umukristo wo mu ishengero ry'i Galatiya yavuga ngo ni ukuri abantu b'i Galatiya n'abakizwa. Nibuka muri kahise kacu aho wasanga ishengero ryacu ryari mu mashengero bavuga ngo ubonye umukizwa wo mu ishengero ryitwa gutya ayi yewe ni ukuri ibintu ni sawa. Ico gihe ndibuka yuko umuntu bazi ko akijijwe mu ishengero ico gihe baravuga bati bajya nta manyanga, bajya birazwi arinza parvena gukizwa muri irya shengero, bajya abantu bari ku murongo. Rero sinzi igihe bamaze bari muri bino bihe vyiza byo gukizwa ku buryo umuntu wese abonye umukizwa wo mu ishengero ry'i Galatiya atavuga ngo ni ukuri n'imvugo yawe irakuranga, n'ingeso zawe zirakuranga, wewe uri umukizwa, wowe uri umwana w'Imana, natwe turagushingira intahe ko atamanyanga kurimwo, kuko ingeso z'umuntu yakijijwe zigaragarira bose, ziragaragara. Naho kwinyegeza gute uzabona bakubwiye ngo wewe ngo ubonekana yuko umeze nk'umupasitori, wewe uri pasitori, wewe uri naka, wewe mukizwa, wewe birabonekana yuko wewe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishashe. Nyuma rero y'igihe bamaze muri bino bihe, bano bantu bo mu ishengero ry'i Galatiya hahavuye haza inyigisho z'ibinyoma, inyigisho zitari iz'ukuri. Izo nyigisho zari izo bavuga ngo ni iz'abajudayizan, n'abantu bigisha inyigisho za kiyuda, ngo bagashaka gusubiza abantu bose bitwa abakristo, abantu bakijijwe muri no systeme, ngo babasubize mu by'ibyagezwe by'abayuda. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero mugabo ibyo byagezwe nabyo ntiduhava tubivuga ko birebire, ariko nabyo byari byarabananiye uhereye kera mu gihe cyo mu isezerano rya kera. Ariko Pawulo nawe aho ukurikiranye amakomantere biblike avuga kuri kino cete yandikiye ab'i Galatiya, yabibukije abereka ingene nawe inyigisha bigisha atari zo yifondafondeye, naho yigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko ko ari ubutumwa bufise imizi buhera hariya muri izo nyigisho zo mu byagezwe hariya mu isezerano rya kera. Ariko mugabo akabereka yuko badakizwa kubera ibyagezwe, ibikorwa by'ibyagezwe. Ibyagezwe navyo yari birebeye, ntavyo duhava tuvuga ivy'ingene baziririza ibi na biriya, ingene bagerageza kwerekana yuko bagororotse, berekana yuko bubahiriza ibyagezwe, ariko mu mutima batahindutse, atari abakizwa, atari abantu beza. Imana yacu nidutabara. Ariko mugabo rero abereka yuko agakiza bahawe na mpwemu yera bahawe n'ibitangaza n'ibimenyetso Imana ikorera muri bo, ibyo byose batabihawe n'iby'ibyagezwe, n'ibikorwa by'ibyagezwe, ko batabihawe kubwo kubahiriza imiziro novuga ngo y'ibyagezwe bya Mose, ahubwo yuko urwo rugero rwiza batanguyemwo, urwo rugero rwiza bahozemwo, bari baruhawe nuko bumvise ijambo rizima, nuko bateze amatwi inyigisho nzima yabigishije zivuga kuri Yesu Kristo, hanyuma zikabasaba kwizera kugira ngo baronke agakiza. Imana yacu nidutabare. Rero ngo hahavuye haza inyigisho, izo nyigisho rero zindi novuga ngo z'ibinyoma, zindi zitari iz'ukuri, zica ngo zirabahuvya, zirabazimiza, hanyuma ngo barabivamo, bariyonjorora, bava muri za nyigisho nzima, bacakira bakira inyigisho zitari iz'ukuri. Pawulo rero byaramubabaje kubona yuko ishengero ryari rifise intango nziza, ariko bigiye kugira iherezo ribi. Ingene iri shengero ryabayeho rifise intango nziza, ariko noneho
rikaba rigiye gusozera nabi. Pawulo agira umutwaro rero ku bwa rino shengero, aca araryandikira akoresheje imvugo abantu babona ko umengo niyo gutukana, ariko usomye amakomantere biblike yandi yerekana ko imvugo yakoresheje yavuga ngo yemwe bagalatiya b'ibijuju. Mu yandi majambo nkaho yababwira ngo ibyo bintu mwabigenjeje guti? Erega iyo ngingo mwafashe yo guheba ibyo mwatanguriyemo byarimwo ubugingo, byarimwo mpwemu yera, byarimwo ibitangaza n'ibimenyetso by'Imana, byarimwo iyerekwa n'ihishurirwa mwiyeretswe na Yesu Kristo wabambwe, yapfuye ku bwanyu, agapfa hanyuma akazuka. Iyo ngingo mwafashe yo kubireka ibyo, mugafata ingingo yo gukurikirana izindi nyigisho, yemwe bagalatiya mwe, iyo ngingo nta wundi muntu yoyifata afise ubwenge. Gufata ingingo nk'iyo mwafashe yo kureka ibyo mwarimwo, birimwo ubugingo, birimwo Imana, birimwo mpwemu yera, birimwo ihishurirwa n'iyerekwa rya Yesu Kristo ubwiwe, kandi birimwo ibitangaza n'ibimenyetso Imana yonyene ubwayo ikorera muri mwebwe, hanyuma mugafata ingingo yo kubivamwo. Ibyo bintu nta muntu afise ubwenge yobikora. Ibyo bintu bikorwa n'umuntu w'imburabwenge. Mbega ni iki cyatumye mucanganikirwa? Erega ibyo bintu nta muntu ubwenge buri ku gihe yobikora. Ibintu mwakoze, iyo nyifato yanyu, yemwe bagalatiya mwebwe bari baratanguye neza, ni inyifato y'abantu bagwaye mu mutwe, ni inyifato y'abantu novuga ngo babasazi, ni inyifato y'abantu badafise ubwenge. Nta muntu afise ubwenge yova mu bintu bizima ngo asubire inyuma agende mu bintu bitagiramwo ubugingo, ibintu vyananiye n'abandi bose, kandi asanzwe azi neza yuko akananiye umwe n'uwundi gashobora kumunanira. Ibyo bikorwa by'ibyagezwe si byo bitsindanishiriza abantu, ariko igitsindanishiriza abantu muri rino sezerano rishasha ni ukwizera Yesu Kristo yabambwe, yapfuye akazuka. Ukizezwa nuko wumvise ubutumwa bwiza bw'ubwami. Imana yacu nidutabare. Yemwe bagalatiya mwe, naho mwari mubonekana muciye ubwenge, ariko ingeso mwagize, inyifato mwifashe, ingingo mwafashe ni iy'abantu b'imburabwenge. Kubw'ingingo mwafashe, naho nabubaha, naho nabemera, naho mwari abana banje, ariko kubw'ingingo mwafashe, yemwe mw'abantu b'igalatiya mwe, bituma mubonekana muri bijuju. Nta bwenge burimwo, ayo mahitamwo nta bwenge burimwo, iyo ngingo nta bwenge na bukeya burimwo. Yemwe mw'abagalatiya b'ibijuju, ninde yabarozi? Ninde yabahenzi? Izo nyigisho mwazigishijwe nande? Uyu muntu yabigishije ubutumwa bwo kureka iyi nzira ija mu ijuru. Uyu muntu yabigishije akababwira ko ibyo mwakurikiye atari byo. Uyu muntu yabigishije akababwira ko iyi Bibiliya musoma atari iy'ukuri, ari ibifondafondano. Uyu muntu abigisha akababwira yuko Imana mwakurikiye ari iy'abazungu atari iy'iwanyu. Uyu muntu yabigishije akababwira ngo ijambo rivuga ngo niwinywere nta ngorane, byose urabyemererwa, wewe nta kibazo, ibyo ntibikuraba. Uyu muntu yabigishije izo nyigisho ninde?
ko yabigishije inyigisho zizimiza. Mbega si mwebwe mwari mwarabonye bya bitangaza n'ibimenyetso? Si mwebwe mwiyeretswe na Yesu Kristo wapfuye akazuka? Si mwebwe mwahawe mpwemu yera? Mbega si mwebwe mwakorewe bya bitangaza n'ibimenyetso by'utwumiza? Mbega si mwebwe mwasenze ca gihe murushe, muremerewe, muboshwe, hanyuma mukabohoka? Mbega bigenze gute ngo haboneke ubundi butumwa buvuguruza ubutumwa bwatumye mubohoka, ubutumwa bwatumye muva mu vyaha, ubutumwa bwatumye muheba ivyaha, ubutumwa bwatumye muheba kuboregwa, ubutumwa bwatumye muheba ubushakanyi n'ubusambanyi, ubutumwa bwatumye mwari mwarabaye akaheze ariko ubu mukaba mwari musigaye muri abantu bazima, ubutumwa bwatumye ingeso zo kunywa ibiyayuramutwe mwagenderamwo kera mutarabwumva ariko mumaze kubwumva ivyo bintu mukabiheba bigakunda. Vyagenze gute kugira ngo haboneke ubundi butumwa bukubwira yuko atangorane naho wosubira ukinywera urumogi, ukinywera itabi, ukinywera ibiboreza, naho wosubira mu biyayuramutwe? Vyagenze gute ngo haboneke ubutumwa bukwemerera kubisubiramwo hanyuma nawe ubwumvire? Yemwe mwabagaca b'ibijuju, ninde yabarozi? Uyu muntu ninde yabarozi? Ni ubuhe butumwa bwatumye muhindukira mugasubira inyuma kandi mwari mwarabonye ibi byose? Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi, nta majambo rero kandi nibaza ko bamaze kumva handi ko ndiko nshimikira kuri iyi nyifato y'ingana b'Igalatiya basubiye inyuma. Ndiko nshimikira kuri iyi ngeso, kuri iyi mentalite, kuri iyi myizerere, kuri iyi myiyumvirire yatumye abantu bari barabonye Imana n'amaso yabo. Iyi myizerere yatumye abantu bari bariyeretswe na Yesu Kristo yapfuye akazuka. Iyi myizerere yatumye abantu bari barabohotse ku vyaha bahitamo kubisubiramwo kubw'imyizerere kanaka. Iyi myizerere iriko iratuma abantu bari barakijijwe, bari barakurikiye Imana, bari barahevye ingeso mbi, babona kumengo nta jambo bigifise. Turi mu bihe ukwizera Imana gutera kugabanuka mu bantu. Turi mu bihe aho umengo ivy'agakiza nta gaciro bifise, ntaco bivuze, ntaco bimaze, ntibikenewe, ni ibintu nyene vyahovyohovyo, ni ibintu vyanciyaho, ni ibintu bikwiye gusuzugurwa, ni ibintu umengo imyaka umuntu yabimazemwo yabaye imyaka y'impfagusa. Ugasanga rero uwo wahuye nawe mu myaka 5 irenganye akobeje, akijijwe, afise ingeso nziza, yihangana, yiyubara, yirinda, tumubonamwo Imana, ariko ubu ugasanga yarabivuyemo. Naho yari yaratanguriye mu vya mpwemu, ariko ugasanga ubu yarabivuyemo, yarasubiye inyuma. Sinzi rero, birashoboka yuko nawe ukiri kurinanata, ariko mu mutima wawe ugasanga waramaze kubivamo, ugasanga waramaze kugabanukirwa, ukaba wari watanguye mu vya mpwemu, wari ufise umwete mu ntango zawe, mu gutangura kwawe, mu ntango zawe, ugasanga wari uhagaze neza, vyari bimeze neza, warihangana, waririnda, wariyubara, wari umunyangeso nziza, kandi Imana yabana nawe. Warabona ibimenyetso n'ibitangaza Imana igukorera. Iyo usenze Imana yaragutabara. Wari ufise mpwemu yera, abantu bose niyo usenze barafashwa. Iyo usiguye ijambo ry'Imana
barafashwe, ariko mugabo muri ino minsi uriko urafata ingingo y'ubujuju, uriko urafata ingingo yo kwiyahura. Erega kuva mu buntu bw'Imana ugasubira mu vyaha ni ukwiyahura. Kuva mu gakiza ugasubira mw'isi, ugasubira mu vy'isi ni ukwiyahura. Kandi hiyahura uwozwe, nta muntu afise ubwenge bukora neza ashobora kwiyahura abibona. Ibyo umaze iminsi uri kuragira byo gusubira inyuma pole pole, ugenda urabivamwo, ugenda uragabanya, umenye neza kuri kuriyahura, kuko ubutumwa bwiza wigishijwe nibwo bwari ubutumwa bwiza bw'ukuri, nibwo bwatumye uheba ibyaha, nibwo bwatumye wumva ijwi ry'Imana. Ariko noneho uriko urafata ingingo yo kwiyahura. Kubera iki? Kubera ibindi wumvise, inyigisho z'umugwaniza. None rero n'ano majambo burya rero no kuvuga menshi siko kuyamara. Yemwe Bagalatiya b'ibijuju, ninde yabaroze? Ninde yabahenze? Uwabaroze ntiyakaravye. Kuba mwaremeye, kuba muriko muremera gushira mu ngiro ibya zino nyigisho z'uburozi z'ubumara, mu by'ukuri uwabaroze ntiyakaravye. Yemwe Bagalatiya b'ibijuju, hari nangaha twabanyavuze ngo mwakabaye muri bijuju mutyo, mwakabaye muri abantu batagira ubwenge ku rugero rugeze hiyo hose. Imana yacu nidutabara. None rero n'ano majambo, mbega uyishize ko nk'umunzane usanga bimeze gute? Uko watanguye mbega ni kuri kurabandanya? Ahantu hari Abagalatiya b'ibijuju, ubu mbega twosuzuma neza ntitwosanga nawe uri muri kino kibanza ca bano Bagalatiya b'ibijuju bariko barabwirwa ngo ibyo muriko murakora ni iby'ubujuju. Kuba muriko murabivamwo, kuba muriko muraheba mucyo, kuba muriko muratinzira y'agakiza, mwebwe muri ibijuju, muri ibirofa, nta nubwo kurahura mufise. Wewe wubahuka ugaheba agakiza, ugaheba inzira y'agakiza, ugasubira mu vyaha, nta nubwo gukaraba ufise. Ubwo nibo usanga nawe kubw'ibyo uri kurakora, kubw'ingene uri kuritwara, aha niho usanga nawe ubwirwa ngo yewe nawe uri Umugalatiya w'ikijuju bivanye n'ingene uri kuravyitwaramo. Nta n'amajambo rero naye numva mfise mu mutima nagomba kuvugana namwe, yari amajambo atumbereye kubwira umuntu wese ariko arasubira inyuma ngo ahagarikire ngaho. Imana ntigomba kwabandanya, ico Imana imwipfuriza suko yobandanya agendera mu vy'ubujuju. Niyo mpamvu Pawulo yaje nk'intumwa y'Imana kuri bo bano b'i Galatiya, akababwira ati mbega none byagenze gute? Bikaba ngombwa yuko abibutsa, kuko hari igihe umuntu yibagira kandi akavyibagira ari muyabira, ugasanga bimukwegeye akaga. Arabibutsa ati mbega si mwebwe mwari mwariyeretswe na Yesu Kristo? Si mwebwe mwatanguriye mu bya mwemu? Si mwebwe mwatanguye ca gihe mumeze uku nuku nuku nuku? Si mwebwe Imana yakoreyemo bya bitangaza byose by'utwumiza? Mbega none vyagenze gute? Ninde yabaroze? Ninde yaboheje? Ninde yabashizemwo ubumara? Ninde yabarungitsemo ibitega byo kubankisha Imana? Ninde yabarungitsemo ibitega byo kubahebesha urugendo rujamije? Ninde? Kuko turabona abantu benshi bariko barasubira inyuma, kandi ugusubira inyuma uteye ubwoba, ugasanga ahubwo hari n'abasubira inyuma mugabo bakabigumamwo, bakaguma berekana yuko umengo babirimwe, ariko mugabo barasubiye inyuma, ibintu bitakiri bizima muri bo. Mbega none wewe biracari bizima? Bimeze gute? Uhagaze gute? Wifashe gute? Witwara gute? Mbega wumva uri kugenda nk'umunyabwenge ugura uburyo ubugwiza kuko iminsi ari mibi, canke nawe uri kurasubira inyuma? Iri jambo ni iry'iwawe,
raba ugishire kugirabishe ko urabe ko toba hariho gusubira inyuma kumaze iminsi muri wewe kandi kuriko kurakwimbira icobo kirekire niwagikorokera mutazokivamwo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero cubwira Imana ati Mana wiza ko imbabazi amaraso yawe amboneke ko ndi umunyabyaha ndi munyantege nke narabivuyemwo naragabanije umuvuduko eraba imbaraga nari mfise narazinyazwe. Nibabwira Imana ati Mana mbabarira Mana ngwiza ko imbabazi Mana ndasabye imbabazi aha hantu maze iminsi mu ntege nke nanje ndiko mfata ingingo y'ubujuju ndiko mfata ingingo z'uburofa ndiko mpitamwo ndiko ngira amahitamwo y'uburofa none ndakwinginze ngo mbabarire kugira ngo nsubire muri wa murongo mwiza ugomba kombamwo hanyuma nkora iby'abanyabwenge kuko iby'abanyabwenge ni iby'abantu bashishikara guhitamwo inyigisho nzima kandi inyigisho z'ukuri. None rero n'ayo majambo niwabwira Imana, Imana irakubabarira ibyo umaze iminsi warakorokeyemwo. Hariho ibyo utakora muri iyo minsi iheze ariko usigaye ukora. Ububeshi buri muri wewe, indabo n'ingendo n'ingeso n'inyifato n'umubano mubi, ibyo utahora ugenderamwo muri iyo minsi iheze ukiri umukizwa mwiza ugasanga iyi minsi usigaye ubigenderamwo. Yewe nawe uri gufata ingingo y'ubujuju ariko Imana igomba yuko bihindukira. Nuko rero n'ayo majambo n'abahigwe abantu bashishikara gufata ingingo zirimwo ubwenge bw'Imana, kuko abo bantu Imana izobaha gushika ku ntumbero kandi ibabikiye igisibo c'ubwiza bw'ibihe bitazoshira, ibabikiye ubugingo butazoshira mu munezero, ibabikiye ivyicaro vyiza. Murazi ko Yesu yavuze ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba ndabibabwiye, ariko noneho ayo mazu menshi arahari imuhira kwa data. Ndagomba yuko aho nzoba ndi namwe abariho muzoba. Abo bantu n'abahigwe rero kubera amasezerano yose y'Imana azoba ayuzuye kuri bo, azobashitswako, bazogira iherezo ryiza. Ariko abantu bava muri vya bindi byabahesheje mpwemu yera, byabahesheje ubugingo, byabahesheje gukizwa ibyaha, byatumye babohoka, byatumye bava mu byaha, byatumye baheba ingeso mbi, byatumye bakira indwara. Abantu babivamwo bakagenda mu bindi by'ibintazi, abo n'abahombe kandi bazobona ibara. Ariko Imana n'inyembabazi igomba ko uyu munsi none batunganya ibidatunganya bakabona kwemerwa n'Imana. Dusenga Imana n'amagwara ahubwo tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Mwebwe mukurikiranye kino kiganiro ari rya mbere tubasaba kuyabonesha, byoba byiza gusumba kugira ngo nimwiyabonesha dushize ko amavideo muzohore muca muronka ama message ababwira ko twashize ko amavideo. Bitabaye gutyo naho uzohora ubona video zacu haheze igihe kirekire kubera YouTube irungikira message umuntu wese aba yiyabonesheje. Gutyo uzosanga atajambo uhomvye kandi ryari kugufasha, ryari kugukomeza, ryari kukongeramwo imbaraga. Rero byo bavyiza gusumba wiyabonesheje, nta ruhombo na rumwe, nta mayinite acagenda, amamega ntacagenda arirukaga kubera yuko wiyabonesheje. Natwe kandi kiretse yuko inyungu ya mbere turonka mwari uko tubona yuko community ishishikara kwaguka, tukabona ko abakurikirana runo rubuga bashishikaye kwiyongera, natwe mu by'ukuri nta bindi bintu birenze biheza ngo turonkemo ngo kubera yuko umuntu yabonesheje, ariko no kugira ngo uru rubuga nyine rukure rwaguke, abarukurikirana babe benshi, ubutumwa bushike kure kandi bufashe imitima myinshi iriko irasubira inyuma. Iyi niyo ntumbero twatanguranye kandi turayishishikaye. Turizera ko Imana izoyicira inzira
twipfuza yuko uru rubuga ruvugirwa ko ubutumwa bwiza buzima, ubutumwa bufise ico bwungura umuntu abwumvirije, ubutumwa bushobora gutuma umuntu yihana ibyo yari amaze imisi agenderamwo bitameze neza, ubutumwa buremesha umuntu yari acitse intege, ubutumwa bwereka umuntu ingene inzira y'agakiza imeze, ubutumwa bwereka umuntu ingene umubano mwiza hagati yiwe n'Imana ukwiye kumera, ubutumwa bwiza bwereka umuntu umubano mwiza hagati yiwe n'abo babana n'ababanyi no mu muryango ukwiye kumera, ubutumwa bwiza bwereka umuntu ingene yoba umuntu mwiza muri sosiyete abayemwo, hanyuma bikamugira ko ingaruka nziza muri kubu no muri kazoza. Hanyuma ibirenze ivyo, ibiganiro bindi birahari by'iterambere by'amagara meza n'ibindi kumbure tuzoshishikara gushira ko turafise ibiganiro bitari bike muri gahunda, muri programme, byaba ivyingo n'imiryango, byaba bijanye n'ivy'iterambere n'ibindi kumbure iby'imyuga, iby'abikorera utwabo, bishobora gufasha umuntu rero n'ingene yotera imbere mu bya buno buzima bwa misi yose. Umuntu akamenya ingene yorondera amahera, umuntu akamenya ingene yokura umwuga canke uriya, ibintu nyene nk'ivyo, inyigisho mwene izo turavyiteze ko muri kazoza Imana izokugurura inzira, kumbure tugashishikara kumbure kubishikako, imyanya ikaboneka kandi Imana ikagura kino gikorwa, mukabona n'andi mashusho y'abandi ataraya yiwanje gusa imisi yose, mugashobora kubona n'abandi kumbure mu bindi biganiro. Mwami Yesu turagushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, atubwiye abantu bariko barasubira inyuma, bariko barabivamwo, kuko byabonekana ko inyigisho bigishijwe zari zimeze nk'ubumara, nk'uburozi bwabahinduye, bwabagize ibijuju, bwabateye kwiyahura, bagafata ingingo idafatwa n'umuntu muzima, ahubwo ifatwa n'umuntu yiyahuye, kandi uwiyahuye nawe aba yarozwa, aba yashuhuwe. None rero ubutumwa bwiza twumvise butweretse ingene Pawulo nawe yaciye aza akabibutsa intango yabo, akabibutsa ingene batanguye n'ingene byari byiza, kugira ngo bashishikare ahubwo rero babisubiremo. None rero umuntu wese yumvise kino kiganiro nawe akaba avuze ngo nanje bwa bunderega ingingo maze imisi ifata nizo kwiyahura. Nta muntu afise ubwenge yofata ingingo nk'izo maze imisi ifata, maze imisi nasuye mu kaborego, maze imisi nasuye mu busambanyi, maze imisi nasuye mu bumara, maze imisi nasuye mu busuma, maze imisi nasuye mu bubeshi, maze imisi nasuye mu majambo mabi, maze imisi inzigo yagarutse muri jewe, maze imisi nahisemwo ibintu bitari vyo. Umuntu yihanye no mugwize kw'imbabazi, kuko wihanye wese ni by'ukuri uramubabarira. Urakoze rero, ibisigaye shishikara ubare n'abihanye, shishikara ubare n'abari basanzwe bahagaze neza. Umuntu wese ushishikare kumubera umugisha no kumubera inyishu mu byo akwipfuzamwo byose, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubyizeye, amen.